ndibuka nk'indirimbo yitwa Kagafoto ari muri movie yayo. Tubwire histoire yari imeze gute? Gatoya gusa. Nakunze uyo mwana man. Ndamaze kwandikira abaririmvyi nk'abashika batatu gutyo. N'abandi nzobandikira ivyo bisaba ko Ela byoroshe ko nibuka ko muprofere amubwira ngo giruku hama umwana arabitahura acaguma yongereza nanje hajya urakora muri mode yo kongereza uguma wongereza hama iyo ukunze umuntu umukunde wese mugira ibikenewe byose hama kibibona kongereza tu ariko umukobwa yitwa Utamu girl niko yita niko numva Yeah, so welcome to the biggest show in our country, bro. My ninja, EMERY SUN, EMERY ZUWA. Urameze fresh, bro. Aramaze kuja muri mood. Umva kongereza. Gose. Hati imyaka hafi 10 usoya album ya mbere. Kwari kikurinda imyaka hafi 10 kugira usori yindi album ya kabiri ga EMERY SUN. Ubwo ni habaye gusinzira kuri wewe. Oya. Abitagukwikiza neza. Yagiye umuntu abaza kwitaza. Avuga ati ubu rero hageze ko nkora. Kwaje n'ibikwa byinshi uba wanje gukura mu nzira. Ukabona ko hageze. Ariko sikira cyane wazi ko harabona bari imbere ya album man. Byibuke. Lakini manda zibiri ni nyinshi bro. Ni zibiri ariko mari ugarutse ukagaruka neza ni sawa gusa. Na tale. EMERY SUN yaduhereje indirimbo nyinshi arakora album iwacu araduhereje indirimbo za kera harimo za mubwire yuko mukiri kumwe paho yuko imyaka apa ya studio nikiye kintu atacana EMERY SUN wakiyagiye atandukanye n'ubu gari nako ndumva indirimbo za kera ndumva yuko ego nandika ariko lyrics ayo urumva ko harimo udukosa twinshi ndumva ko mu kuririmba harimo utuntu twari tubuze ariko no munsi ndiko ndabumviza difference ndumva nti nateye imbere mu kwandika nateye imbere no mu kuririmba so abantu babiri batandukanye naho umwe yubatse uwundi umwe yubatse uwundi vyo bimaze gushirwa sanga ivyo uririmba ntaho bihwaniye n'ubuzima bwawe bwa misi yose cyangwa naho bijya uririmbo bibamwo indirimbo za mbere za kera n'indirimbo zimwe z'ubu usanga birimwo cyangwa ubuzima mba ndimwo ariko si misi yose nandika indirimbo bivanye n'ibyo ndimwo biracanga bivana na mudumba ndimwo kwa ndibuka nk'indirimbo yitwa Kagafoto ari muri movie yayo tubwire histoire yari imeze gute gatoya gusa nakunze uyo mwana man uyo mwana ndamukunda umutima bwa mbere nkunze wamoye mutima original cyangwa photocopy waramoye original icyo gihe uyo mwana ndavuga nti uyu niwe Jesa nzi by'urukundo nabishizemo maze kubibona ndavuga ati ndapfuye mucamba kera kudraje oya ngera mudraje namuronde sinibeshe maze izigiye umukobwa cyaragenda hanze agiye hanze natwe guhwera mugabo mbere kugenda hanze shabanza kumpeba abwiye yuko urabona ngiye hanze nizoba dufite imigenderanire cyane barantevye bakwa gusara so nyona jya muri studio kuba ishavu ryinshi nibiro ko ndibamwe ngo ati je Kagafoto nyana yiririmbe cyanda yituriza kirakundwa bro urukundo rwaba rwabansize kagero by'uko nobone ibi byose nigira iyo rufashe niwo muntu utanga urakujugumiza ukakugira ukuntu munyuma ndari nindira yitwa nalewa hajya mu rukundo man rusara na Mahrene so hayindi yitwa gute nzobinyoni nguruke no nyene yari mu rukundo ni rero
iyo rero umapezi iya namubwiye ati ahubwo je muri mengi nikuragira biracabayabaya ongereza shake mve yatira bebe ni uwe ati mahava nitese ewa uraho mafu nagusara twara ariko abakobwa barakuze kuvuga ngo abasitari ngo hari ukuntu muhemuka cyane ngo nicyo gituma ngo bahe imitima ya fotokopi bana barakunda kutubeshera ariko urazi nk'abandi bahungu bose uzokumva ko bariko bararira ngo naka yamevye wamubaza ati none umuntu mukundana n'umustar ngo yango so umustar none ko yagwevye gute kandi bivuze umwagiza ko yakuvanze no kuvuga ko twebwe ndikubira tubosamwe tuboneka ariko sino kuvuga ngo abastar bose ntibavangana canke abastar bose babakunda umukobwa umwe birashika birashika ni na EMERY SUN muri kigihe yararimo avuzwe ko vyinshi cyane aravuga mu bintu vy'amapenzi EMERY SUN tubwire neza inyuma yo gusohora indirimbo zidasanzwe na cyane ko twari dufise amakuru y'indirimbo yitwa utamugere yuko mwamwe arigeze mu rukundo hari ahantu nigeze gusoma ahantu ngo ntakuzi uratakuzi nawe ntabwo ubumenya nanje ntawenze ni wagiye mu rukundo ntabyo nibuka byo sinzi ko byabaye ariko nawe nibuka cyane ariko natwe muri clip ya sa clip sinzi ko abakuri video turabayiha bafasha akazi hama ibintu bigagenda neza so nanje umudengu nawe nibuka cyane cyangwa ni yakoze vyinshi byo tuma agomba kwibuka oya keshi y'abakuri video muhejeje gukora akazi kanyu nta migenderanire nyinshi mugirana so usanga rero anaenda na unaenda so ariko mwa makuru dufisa nuko mwagiye mu rukundo hano ni indirimbo na cyane yitwa ndakugwara ukitangura ngo utamu shishiga wo utamugera bari kurabwira ivyo oya yaro bagoma bishiramwe ariko umukobwa yitwa utamugera niko yita niko nanje bahagoro uragereka ku mafoto man reke kuvugisha uramunyereka ku mafoto bya mwibuke bidashika biragoye mukumbuki sindamwibuka mukanya duhafatura amaklipe yose EMERY SUN biramaze gushika umuririmbyi akagusaba umwandikira indirimbo z'urukundo ko uri umwe mu bavugwa ko bandika neza ndamaze kwandikira abaririmbyi nk'abashika batatu gutyo n'abandi nzobandikira uzo bisaba ko yo gufashanya ndandika nimba atari bangana abahegaga EMERY si byiza kubavumbura bizingire bimeze mugabo igihe bizosohoka wenyine azovuga ati iyi nayanditse ko nini nakayinyana ni sirasohoka ni secret de travail ibanga ry'akazi rero Messieurs Sambi ku bantu bariko baradukurikirana ibanga ry'akazi ubwo baragurima n'upfuye gujana radio tukiriganya n'indirimbo yitwa ongereza na cyane kuba ari kongereza ugomba yongereza ukere yuko uzoyumviriza sigara n'ikiga EMERY SUN ashatse kuvuga ko nshaka ko umuntu azoyumviriza azokumva ko iyo ukunda urukundo rw'amariri barushira barumitaje nuvuga ko ntubone baguma bagwaktualize ruba rushasha so ubwira ngo rushasha no ko abari ibintu uri kurashiramo ibirungo uguma wongereza hama iyo ukunze umuntu umukunde wese mugira ibikenewe byose hama kibibona ongereza tu iyo mufise urugana muragira muja ariko mushika rero iyo mwariko muragenda nubu tuvuze ati ongereza volume radio urongereza yose yarigihera none yeza takirani yongereza igahera itabigirani urukundo rero rufise rezo nukubana yawongereza gushika igihe wewe niyo muntu muri kumwe bizo hamuzotandukana uburyo bw'umubiri ariko urukundo rufise aho ruherera wongereza guma wiga EMERY SUN nibuka neza indirimbo natangwe kuyikurikirana ikiri muri studio ni indirimbo imaze amezi ashikindwi muri studio kuri iki kudasohoka kwayo ga EMERY SUN mu bisanzwe indirimbo ariko yarasohotse kera ariko nari nase gusohoka atamaye sana mufise hama haragera igihe jero y'umukobwa yikoze ori black turonka ubutuvuga ko byadufashe maze uyu muntu tumvikana ibintu byose ari n'uburyo twari twamuhaye badufashe iyo mujama cyabucikana icyabibaho bije yuko twebwe turatunganya ugakondera ubundi buryo mutuyikore cyatumye isoko itevye gatoya sino iba yarasohotse ariko Imana ishimwe neza yuko uyu muntu yakoze kiriya kintu Imana izomuhezagira imbere agatera imbere abantu twagatera imbere kugira ngo
bigende neza. Ni EMERY SUN yasuye kugarukana yashusho yiwe akiciga muri ETS Kamenge akiri umudanseri. EMERY SUN wamenya ibintu byo gutamba wabihevye. Ndabyiyibutsa ariko ubu ndiko ndaraba rero nanje nje mu bintu byo gutamba byo mu groupe banyigishe kandi sinabyibuka. Aba Queen Video mu Burundi benshi turamenyere badatamba cyane. Ujya mu Queen Video byagenze gutegura nyene azigume yongereza kwegera nyene ni vyakugoyega bro. Byoroshe ko nibuka ko mu producer yagomba amubwira ngo giruku hama umwana arabitahura acaguma yongereza nanje hajya urakora ni muri mudi yo kongereza nyene hama mwongereje ubwo nivyo yace yayi oya yayi hajya nyene twari ko actinga gusa biragiriwe gatera cyatano umuraje acyura uburane acyo kora balo allo mbana mubaze ufite umugore cyangwa ushobora kubahagana icyo ni cya mbere cya kabiri umwaka ukundana n'abakobwa bangahe wagomba muronderere abarinzi ko mengo ntibakunda kuzana abagore none ku mwaka je mu makuru umwe sinigera mva ku muntu umwe izwita ko normalo allo muri banda mutokwe muri he Miki mu Gasenyi urakomega Miki amahoro neza urongereza na wewe numvise ibyo mugabo naye mu gitanga arakumva Miki murahomba icyo nishwe nigiwe na mukobwa yongaye oui usizigiza cyane urakoze gose urakoze gose none uri kurongereza yo reka EMERY SUN twitega ryari na cyane iyi album yawe hazo barimo indirimbo wakoze cyangwa zose nishasha zose nishasha naza ko indirimbo zo byo muri ya mbere nawe gusohora izakoze iyi album yawe imaze ko izokorwa n'aba producteur bangana shaka ko bana kuri wenyine featuring nzinga gameri ndashobora gushaka featuring zitatu nimba atari banga baririmbye bari batoye indirimbo zitatu zigiswahili Wimbo je sini parcours ndende. Batu bamboka kule au utawakumbuka? Wa grand frère. Ni naronga unyandikira ile lugha. Uze kuzuno munsi. Sawa. EMERY akajambo kagasoni karugiye. Yo nuko nshimye kwanza. Nshimye kuba yokora gukora. Kuno English nya kuduza muziki wacu. Kuvuza abaririmbyi bose ndacaguye. Ibiganiro byayo byose usanga ari guteza imbere umuziki wacu. So ndashimira wanumiye naye ikigano cyawe cyamagishyushye iminsi yose naho nzangwaye naje nimvumenga ndagwaye kwezagire ushike kure jati nawo onye yagize aramixinga mugabo nzo yuko iyo manatera imbere nabo nyene ama nanje unsengera ariko mvuga nti imari zo mpezagira ni yampari yeza kuri nzo bahe gatatu amen asante sana naje ni yamari mwaje kigusubiza kwa kundi ikidwa twese EMERY reka duze nakubwira Chelsea man ndakubwira ati nizere ko nikindi gihe ugiye kuduha ibintu apana ibintu byo kutuzura tufeteza man je wongera so ni mwambya no kucuna kabinda bayindi ndimbo na video ngenda itangi sinofagana shimiye Jackie Brown ari adoro tekote vitre sinofagana shimiye omita directed the one thanks a lot maniga asante sana sinofagana shimiye mwebwe mwese bari kumara twumviriza na Oli Black ariko yakoze aya masana mudazi nawe nyine ariko aradutega ugutwi nizere ko nawe nyine ndabwira ati konksi sana kore sana yatwemeje rimwe rya kabiri abaganda baziruka yari juste galo de mic bye bye ciao hasta la vista.